ntukarekure iciza wafashe. Abenshi rero iyo turiko turavuga ko hariho iciza twafashe, benshi ntimuvyumva n'ingoga kuko mutabonye amagorwa twaciyemo. Aho usanga mu kwaruka ruri ngaha batazi yuko ngaha nahabaye. Hari ivyo mwari muzi? Twarabaye mu magume, tuja ku rugamba guharanira demokrasi, duharanira amahoro. Ahizi ntara zose twazizungurukamwo ahari wacu, handashitse ni wacu. Kuko ngaha abo tunganye imyaka canke bandusha imyaka barazi ko bangaburiye. Twari dusangiye akabisi n'agahiye. Hariho iciza rero twarose. Ubwa mbere kuronka amahoro mu gihugu. Ngo ntukarekure iciza wafashe. Aya mahoro ntimugire ngo yamyuka muri iki gihugu cacu. Muri iki gihugu cacu nimwabaza nta myaka 10 yigera ihera tutagiye mu magume. None ubu ni murabe imyaka tumaze turi mu mahoro mu mutekano. Hariho abakunda kwanjanjwa rero iyo barose ibyiza. Ngo yari umugabo yagiye mu misa, hanyuma patiri atangura gusigura mu isengero, ariko arasigura yuko atakurekura iciza wafashe. Arababwira ati ingingo ya mbere, ntukarekure iciza wafashe. Patiri arasigura ivyiza vyose abantu bafise. Arasubira ati ingingo ya kabiri, ntuze wishinge uteka umutwe cyane ngo uhave uzunguza umutwe ngo ko wohava usara. Hanyuma umugabo gito aho kubandanya yumviriza impanuro za patiri aca aritahira. Yumva ararambiwe acapa mu isengero aragenda, ntiyumvirije ibikurikira. Hanyuma rero ashitse mu nzira azabona inyoni. Ayibonye ati iyoyo no munsi ndabukura mu cibo, reka rero ndabe ingene noyifata. Hanyuma rero ya nyoni umugabo arayibundabundira arayifata. Ayifashe ya nyoni kimubwira iti wa mugabo ndabona yuko inforo yawe ugomba kurya. Itariko rero imbere yuko urya unyica, jewe nahaye imigisha benshi cyane baratunga. Ati none rero nawe reka mfe ndagusigaranye ibanga ry'ubutunga nawe umukire. Umugabo arayiraba ati nivyo? Inyoni iti nivyo. Ati rero nagira ndakubwire ikintu ca mbere, ibanga ry'ubutunga, ntukarekure iciza wafashe. Yavuye mu isengero patiri yavuze ngo ntukarekure iciza wafashe. Ya nyoni nayo iti ica mbere ntukarekure iciza wafashe. Hanyuma umugabo atego ico nacumvise. Ati rero ati ntuzuteke umutwe cyane ngo uhave uzunguza umutwe ko wohava usara. Ati no ca kabiri uracumvise? Atego ndacumvise. Ati ca gatatu rero coco kirakomeye, nico rero gicaye guhitunga. Ati bantu ndekureje kuri irya shami hajya hejuru, hanyuma mpeze ndakikubwire neza. Wa mugabo acararekura ya nyoni indogari yakwejuru kwishami. Ice mubwire iti wa mugabo we ntubona kuri kijuju, ngurazi ko muri inda yanje hari inzahabu, ngwigara n'uwo mutwe wawe. Ati reka kubesha. Ati wewe ngaho hosha kuba hari mwinzahabu muri wewe. Inyoni atego ati garuka ndabe none ndabe iyo nzahabu. We sinakubwiye yuko kizakurekura iciza wafashe. Hanyuma wa mugabo atangura kuzunguza umutwe. Goya ngo kirazira kuzunguza umutwe ko wohava usara. Inyoni cirigurukira. Murumva rero imisi yose akantu warose keza banza ukagumya